Nkuko mperuka kuvyumva inama nshingamateka yaremeje integuro y'amafaranga, itegeko rigenga integuro y'amafaranga leta izokoresha muri umwaka twimirije gutangura w'ibihumbi 2023 ushira mu bihumbi 2024, no kuvuga umwaka w'amafaranga leta ikoresha exercice budgetaire. Twibaza rero yuko turavye bivuga mu igihugu gishaka gutera imbere, gushikira ihangiro ry'ibihumbi 2040, 2060, integuro y'amafaranga leta ikoresha nizerekana neza yuko turiko dutera tugana kuri iryo hangiro, kuko ivyo uvuga vyose imigambi uri kuravuga biza birabonekera mu nteguro y'amafaranga uzokoresha. No mu miryango niko bimeze, uvuze kugira wubaka inzu nshasha, ugira ikintu gishasha, bibonekera ngene wateguye amafaranga yo kuzobikora. No ku gihugu rero nuko ubu rero twe twagira tugira icyo dushikirije turavye integuro. Haravuzwe yuko amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza yiyongereye cyane, mbere ku rugero rudasanzwe, hafi kuva ku miliyaridi 2,300 gushika ku miliyaridi 3,900, aziyongera ko hafi miliyaridi 1,500. hanyuma no mu yatozo bakaba ko azoba ku 2,100, miliyaridi 2,100 aja ku miliyaridi 3,200. amafaranga mnako yongereye cyane. Mugabo rero ubyuka biraba birafite icibwa bitegeza kuduha, kandi n'ingene leta izovyifatamwo, tukaba tugira twiterere n'impanuro, na cyane tubwira n'abarundi ingene bovyifatamwo. Ubwa mbere hoho muno ntegura abona yuko amahera azova mu byo gutoza abakori ntiyongereye cyane. Uko umva ko amahera yiyongereye, ayazova mu makori ntiyongereye cyane, kuko yiyongereye kimwe n'ibice 3%. Hanyuma amahera ava nko muri ibintu by'ubutare nayo nyene burya si menshi uravye amafaranga leta ikenera. Hava mu butare ni miliyaridi 26, mugabo tumva hazotozwa mu makori, hazotozwa imiliyaridi nyinshi zirenga. Ariko rero turabona neza yuko turabona cyane yuko amahera ziyongera cyane n'amahera yo mufashanyo niyo yiyongera cyane gose. No kuvuga ko hafi imiliyaridi 595 azoheza yiyongera ava mu mfashanyo. No kuvuga imfashanyo umwaka uheze zari zitezwe zari miliyaridi 333, ubu rero hitezwe imiliyaridi 929. Mbere na bimwe vya budgetaire barabisizemo. Ikigaragara nuko nko mu butare inzahabu turabona umengo nta mahera menshi zozana, ukabona ko menshi azova muri ibice bita marbre, nikere nta mahera izozana, bimwe vya terayo byo nta mahera bizozana na gatoyi. Ukabona neza yuko amafaranga y'imfashanyo ari yagaragara cyane yuko aje gushigikira ikigega ca leta, kuko mu butare hava nk'imiliyaridi 26, hama amakori yonyene atanga imiliyaridi 1,700. Nukumva rero yuko amahera yo mu butare ntabaraba menshi cyane. Ikindi rero nuko tuvuga tuti turavye ivyo amafaranga azokoreshwa, urabona neza ko amafaranga yitwa ajye mu buzima bwa misi yose aziyongera cyane. Kubijanye n'imishahara, imishahara iziyongera ku miliyaridi 359, ni nyinshi. Ya mahera yo kubaho mu buzima bwa misi yose, ibyo bagura, ibitoro, amamisyo azigwiza na kabiri nayo nyene, yahora ku miliyaridi 150 n'izindi azoja ku miliyaridi 328. uvuga ko aziyongera ku miliyaridi 170. Muri rusangi amahera y'ubuzima bwo kubaho bwa misi yose aziyongera cyane, ico bita fonctionnement. Amafaranga yo kugwiza umwimbu nayo nyene aziyongera, mugabo si ku rugero rumwe. Ico rero naco kiraheza kikazana impungenge. Ikindi kigaragara na amafaranga menshi azorihwa kubijanye nico twokwita inyungu ku madeni yafashwe, nukuvuga ico bita les intérêts. Kugira leta ifata amadeni, nukuvuga yuko muri byo mwaka ni hafi miliyaridi 241 azoja kuriha ibijanye n'inyungu ku madeni yafashwe, turetse rero no kuriha ideni riba risanzwe rihari. Mu bikorwa remezo tubona byanditswe bishobora gukorwa by'amafaranga menshi, hari cyo gushigikira imyavu
miliyaridi amajana 256. Hari ikico gushigikira kuzokubaka ibarabara ry'indarayi riduza na Tanzania twari miliyaridi amajana 258, gusubiramwo ijya piste kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye miliyaridi 50, n'ibintu by'amakoperative miliyaridi 87, no gushigikira bimwe by'ugwaruka paeje miliyaridi 32. Urabona rero ibijanye n'amaproje manini yo kugwiza ubwimbu, urabona ico bita infrastructure si nyinshi zita ko zishoboka muri iyi bije. Hanyuma ikindi nuko tubona uburemere bw'amadeni, turetse yuko igihengeri cavuze uravye amafaranga leta izokenera n'ibikorwa ishaka kurangura, harimo igihengeri c'imiliyaridi amajana 727, ni nyinshi. Kandi ico gihengeri nyico ni gihengera amakori yatojwe n'imfashanyo zamaze gutozwa. Nukuvuga rero yuko ico gihengeri kihaguma naho badufashije, kirya gihengeri kirahaguma. Ico rero ni kimwe usanga kigiye kongereza amadeni, ugasanga leta irikira kora amahera canke akamadeni muri bebe canke mu mabanki, kuko uravye ideni uyu mwaka rishobora kuyishurwa. Hariho ideni miliyaridi amajana 229, ico bita principal, no kuvuga ideni rifiswe rijana n'amayentere imiliyaridi amajana 241, ni menshi cyane. No kuvuga yuko birabiye hamwe amadeni y'umwaka ashobora kudutwara imiliyaridi amajana 870, imiliyaridi amajana 870 ashobora kugenda mu bijanye no kwishura amadeni. No kuvuga rero ubiravye neza aya mafaranga leta izokoresha turacafisemwe impungenge, kuko ubwa mbere ho aya mafaranga urabona ibijanye nuko bwa misi yose vyiyongereye cyane, hamwe usanga hafi dépense de fonctionnement amahera yo kubaho umengo ashikira 50% hafi mbere narenga y'amakora atozwa. Uravye ayo muza ngo kubaho hose mbere yafatiye hamwe, ugashiramwo n'ivyo bijanye n'amamisyon, ugashiramwo n'imishahara yose arashikira hafi 60% y'amafaranga atozwa mu gihugu. Uravye ibijanye n'amadeni rero urabona neza ko ni deni ryonyene riratwara hafi 50% y'amafaranga leta itoza mu gihugu, ufashe izo miliyaridi amajana 8 hafi. Nukuvuga rero neza yuko ibijanye n'ibyo kugwiza umwimbu birashobora kugira ikibazo. Cubona kandi rero kuravye integuro yuko imfashanyo ariyo umengo izosahiriza cyane. Nukuvuga ko leta itegeza kwitegura, kuko hari imfashanyo tuzokwaka hanze ingana miliyaridi amajana 929, ugacushirako ca gihengeri c'imiliyaridi amajana 720, ni hafi rero imiliyaridi 1,600 azova nyene mu mahera avuye ahandi mu mfashanyo no mu madera ashobora kwakwa. Urumva ni menshi cyane. Nukuvuga rero neza uravye nibaguma bakora bijya bya fonctionnement vyonyene, ibyo kugwiza umwimbi bizohava bihasigara. Iyi nteguro yerekana ukuduwa kw'amafaranga, mugabo uyiravye ndani ukarama deni ashobora kwishurwa, ukaraba amafaranga yo kwa mu buzima bwa misi yose, ukaraba ibijanye n'imfashanyo, urabona neza yuko hadafashwe ingamba zikomeye iyi nteguro wosanga ataco ifashije cyane igihugu. Ni gute? Kuko izo mfashanyo zitabonetse n'ikibazo c'amadovize cobandanya kitugora, kuko muravye amahera azova muri Nyabutare bundi busahiriza si menshi, kandi n'ikawa ikaba atari nyinshi. Urabona barinze bandika yuko imfashanyo izoshika hafi miliyaridi amajana 929, n'amafaranga menshi gusumba mbere n'imbere y'ibiko twari bwaje no mu magume y'2015. Twizere rero ko leta yiteguye kugira ayo mafaranga azashike mu kiga ca leta. Hanyuma kandi tukavuga tuti kirya gihengeri naco impungenge nuko kizohava kirongereza amadeni leta izohava ibandanya yaka, kandi nayo kwishura tubona atanguye kuremera. Ubuhonye nuravye ubushikiranganje bwongereje amafaranga leta buzokoresha uyu mwaka ugiye kubiraba, usanga ari ubushikiranganje bw'ega ca leta. Ubushikiranganje bw'ega ca leta bije yabwo ni miliyaridi 1,000 hafi. Nukuvuga ko burengeye bwose, nibwo bwa mbere kubera iki? Kubera amadeni azishurwa. Ico kintu rero nuko abantu batarakimenya. Urabona neza yuko
kugira ubushikiranganje bwongereza amafaranga bukoresha hafi imiliyaridi amajana indwi, nuko harimwo amadeni azokwishurwa. Hazokwishurwa amahera menshi, amahera y'ubuzima bwa misi yose yiyongereye. Nibaze neza ko aho hantu ari kuhagabira. Nico gituma hakwiye kwiga ivyigwa biraba iyi nteguro. Uravye n'imigambi iyi turiko turajamwo y'u Burundi bukigaburira mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060, nuko biraba neza yuko iyo nteguro itujana muri iyo ntumbero. Ikindi nukuraba neza ivy'amadeni, bakaraba neza kuko nitwaguma dufata amadeni menshi agatangura kuremera mu kwishura gutya, tubana twongereza budget y'ubuzima bwo kubaho bwa misi yose. Nukuvuga ubuzima uzosanga ibintu bigenda bisubira inyuma tutabibona, ugasanga amahera ikaragwira mu gihugu tubona ngo namahera, kumbe umwimbu turi kurakurikira. Ibyo bishobora kuzana ingaruka rero, ugasanga ibiciro biriyongereye cyane, ifaranga ry'ubundi rataye agaciro, ugasanga twama mu madeni n'amafaranga ari karakogwa canka yakwa mu banki, mugabo ibyo gwiza umwimbu bitariko biragaragara. Nico gituma rero bohagabira. Uburusha abakozi baratashobora kuba bazoronka nabwo wafashe kwihangana gukora kubuga inzego bazi za leta zokora n'inguvu nyinshi kugira aho ziri hose basi ubuzima bwa leta bugene neza, umutekano ucungegwe, ivy'ibiturire bigabanuke, ku buryo iyi vision tugomba kujamwo ishobora kugenda ija mu ngiro buhoro buhoro. Hanyuma ibijanye navyo ni imfashanyo. Leta igomba kumenya ko imfashanyo ifise ingene ironkwa. Twamaze kwemera yuko iri mu bizozana amafaranga menshi uyu mwaka, kandi bikagaragara ko vyiyongereye. Imfashanyo ariyongereye ku miliyaridi amajana 595, hafi bice 100%, 120%. Urumva nukumenya ko biteguye kubana nyavugana n'abadufasha kugira ufashanyize, kuko biragaragara neza ko tuyikeneye muri uwo mwaka muri ikiga ca leta. Bingire byo kuvuga bati ntidukeneye adufasha ntitugira gute, ibambewe usomye integuro urabona neza ko ifise ikibanza gikomeye. Leta rero yoraba neza yuko ibandanye iganira neza n'abadufasha kugira habe amahinduka. Ahandi ho amadeni ni menshi, amahera yo kubaho muza bwa misi yose nawe yiyongereye, wosanga iyi nteguro atakamaro kanini iri kiradushikanako. Kuko unavyihweje ukaraba no mu nteguro z'amafaranga leta yagiye akoresha kuva mu 2012 dufashe ku myaka 10, urabona yuko amakuru ashobora kuba yariyongereye inshuro zitatu, mugabo ni deni ryariyongereye cyane. Ubu deni rashika hafi miliyaridi 400 by'amarundi. Urumva ni nini cyane. Ugaca uraba ivyakozwe mu iterambere, uravye amashuri, indero ingene bikimeze, vy'uburimyi, umwimbu ingene ugenda, urabona neza ko hari kibazo. Hari amafaranga aja muri ibi vya engrais tubona yiyongera, miliyaridi amajana 240 zija gufasha ibijanye n'umwavu, mugasanga umwavu nk'uburi kuracegwa. Aha naho nyine harakwiye kuba icigwa canke hakaba audit yo kuraba ivyo bintu ngene vyakozwe, na cyane cyane ko turiko turabona neza yuko hari andi mafaranga azova mwisubizwa rya avance ku bintu bijanye na subvention ya angana ni miliyaridi 195. Ibyo yose no kuraba ngene vyari vyaragenze, ayo mafaranga ngene bayahanahana n'akamara marira abarundi n'uburemera afise mu kiga ca leta, nico turonka ko murezi ruta mu bijanye n'umwavu, nico turonka kubera umwimbu ngene kugira umwimbu wiyongere mu vy'uburimyi, kuko nta bundi bukiro dufise. Ivy'ubutaye navyo birakwiye gusubira bikaraba ko byosura kuzana ayo mafaranga y'agaciro, amadovize, karaba neza kaba kuyosura kwinza amadovize, kuko nitwaguma tubana nitwasanga amadovize amenshi azova mu mfashanyo nayo nyene ntize, kizoguma kitubana ikibazo, usanga ubuzima buriko buratugora. Leta rero nihagabire ifata ingamba zose zishoboka ku buryo ibi byo gukomeza intwari ibereye, kurwanya igiturire hagati y'akazira muntu, igihugu gitwawe neza, gifise inzego zikora neza, zifise abakozi babishoboye bemewe, bashobora gukora imigambi, bijya by'imigambi irara amahera ntaze agasubira inyuma. Twanditse ngaha ngo turakeneye ivyo bintu bihagarare, turateye akamo abakozi ba leta. Turabona ko uburusho bwiyongereye kugira barinde bashira ku miliyaridi 350, ngira tuzoraba nko kanya kubiraba ingene bimeze, mugabo urumva
ayo mafaranga yongereye ni menshi. Igihe rero administration ya leta itokongereza inguvu kugira ayo mafaranga yinjire akoreshwa ategeza gukoreshwa, umwimbu tore gusura kwiyongera, ayo madovize aboneke nazo avuye mu mfashanyo, nukuri murabona ivyo gitoraho bitugejeje, murabona igihugu ngene kimeze, murabona ivy'ibiciro, murabona ivy'ibiribwa ingene bidatembera mu ntara bija mu yindi. Turafise ibibazo vyinshi bitwugarije. Aha rero twibaza yuko umurundi wese yokerebuka akamenya gutandukanya icatsi n'ururo. Murakoze.